Allo. Ushaka iki kandi kuje? Wese nakubwiye ko sishaka kukumva, sishaka no kubona. Laisse-moi tranquille. Ibintu naba nikeka kuri papa Fides bitova ari byo. Ibyo abandi bagore bama ariko baridoga ko abagabo babagirira. Nivyo nanje ariko arangirira. Imana ifashe. Ngira ivyo ndamuyumvira ko sivyo. N'imyaka tumaranye yo kuboka kamvanga kwere. Oya. Sarah. Gosh, I'm getting ready. Sarah. Sava. Ntugishike. Gashira ngaka kantu. Bagiye gushusha amazi ya mama kugira ndamukande. Tunagira ngo siruri. Niho narindi narinjiye. Okay. Ite nawe. Sawa? Ibintu byambaye kuno mubuzi. Sishobora kubikubwira. Nitonde ndyame sanga abantu bose bagiye. Numiwe. Azeke naciye ngira. Devin. Naciye nsiga neza. Wiyumviriye neza cyane. Shamita nteka imboga kugira ngo ninataha ze guhita ncumba. Nuko wiyumviriye neza. Ndabizi yuko hamwe noza ngaha bitaza koro. Urabizi yuko inkuru ziguma ari nyinshi. Nanje usanze imagiye gucana imbabura ashitse ko amazi mukanda mama. Nzi nguratetse. Yo. Besha wibaza ngo turaronka n'ivyo duteka. Ubu dusigaye ubuzima bwanse. Sironka nico nshira kuzikonga burira abana. Tiko ndiyumvira mavendo nyene ndorondera akazi kuko ndabona ubuzima turimo. Ntibizotworohera. Shafara. Ikuri ndagutahura. Natwebwe byitwa ko dufise papa je asa ngo arakora. Tubaze ko turonka ikirenga. Nyane ubona ko byanse kwasubiza ku ishuri. Babitoze. Ribuka hahande ejo nakubwira ko agiye kurondera amahera kwa Venance ngo ashize bavugana na mama iby'ishuri. Nakubwira yuko atanurungoro rumwe yazanye. Oya byizero no musingira araronka bazaniye sivyo? Kimbo nabisigaye bigoye mbere. Ba no kwizera ni bukebuke. Asa n'uwahindutse cyane prema. Yahindutse gute? Nibya papa. Wameze neza afite. Sinzi prema. Je nakuze. Mbona papa na mama bakundana? Hewe nakuvugana nabi ntaki. Ubu sigiye bashobora. Joro rihera batavuganye nabi kandi prema birambabaza. Fide. Cyo nivyo cyane prema. Urazi Fide usanga ari ubukene bafise. Ubu n'amafamiye menshi nibikigenda neza. Nico gituma je namye niyumvira nze kugenda kuri ya restaurant muri ville no munsi. Ndabasaba akazi. Hama casubira ku shuri nige nirihira. Uri suyo agafara. Yego. Wapi kweri je nibaza ko atavyo noshobora. Ureka gufite nafi. Nkongera nkiri nkakora. No kuri ubu ufite uravugihoza. Sha, je sinabaza ko byo nkundira prema. Nibirefu ni ashobora nivyo sinobivamo. Nakintu nakimwe kigoye. Ariko rero. Nawe nobishobora sikazi mu papa yanyemereye ko azonyigisha. Aha nta gahengwe nzomuha mpaka. Nzoguma musera. Nzoguma ndamusera. Akasubije. Ariko mahera nzi ko yafise. Uko kumufise shanje gutuma bifisinisha. None gute mama ntavyuka none. Mama yavyutse arindiriye ko ndambwira ko amazi ashushe ganda mukanya. Okay. Rero ntarashuha. Ngira rero. Ashije neza ko mfite inkuru zishushe. Ndakubaza. Prosper kuva cagihe. Nagakuru. Ntasaho kuvugisha. Sha ivyiwe ntavyonze nimba yari yahuye. Ningene rero atana telefone fisi kagahinda kapfuye. Sinzi ivyiwe. Kandi amaze no kumwikuramo ubundi amahoro. Ndumva umenga afise vyinshi bindemereye ivyiwe sinobishiramo.
gusa ivyo vyoguha amahoro vyakwera. Yego nukuri. Ahubwo wambwira wa muntu gute. Ash, rero vyanje ni birefu sana. Oya. Numva biryoshe. Yashushe. Sha, pole sana vraiment. Ushikana hatagishaka no kukwita. Ibaze mbere. N'ubu mpejeje kumuhamagara. Amapere yose namuhamagaye nka zitatu anyitavye ku ya kane. Naho nyine ambwira ko adakeneye no kumvugisha. Ariko nari nakubarire kane n'ujya mu ex wawe. Umbarira ngo nivyo ubugenzi gusa none raba. Erega bera n'ubundi n'ubugenzi gusa. Nukuri nta bintu vyahatari biri hagati yacu. Gusa urya munsi just nyene yatubonye agiye kunsoma kwitama. Hamaca yiyumvira ibindi. Merci. Bon appétit. Merci. Sha, nyene akagufata ahejeje gusoma kwitama. Erega bera. Hajya buri nta kintu twari twapfuye. Ni kubera nyene distance hama cyaturavana. Iyo ataba Yves sinari kumwibagira. Ariko nyene ubu Yves ndamukunda. Nukuri yaratwaye umutima wanje. Sinumva ko no muheba ngo ni kubera wiri yaje. Namubwiye just tuba abagenzi bisanzwe. None raba ndabizize. Umva nkubwire shushu. Nyamushaka kugumana na Yves rekana na Willy. Comme ça arashobora kugupardona. Abonye watekereje. Je nta yindi solution mbona kandi ureke kumustressa uzura mu telefone. Muha kanya. N'ubundi nyene nta yindi choix mfise. Courage ma belle. Ça va aller. Ndazi ko Yves agukunda. Azokumva kutamuhesha gupardona. Shagira bukebuke. Yo, oyaye. Yo. Urahejeje. Urahejeje. Hare, ya bukebuke shafara. Ariko aragira bukebuke Aha rero harabaye rwose. Bukebu, yo uyu mwana ndamwica. Oyari, reka gukandirega nyene wababaye niho haca hagiye. Faragira bukebu. Reka ihindindira miramate. Yo, niyashira to. Gashari yababaye cyane. Nuko aracabura gute? Fara turagira bukebukesha. Urambwirira mama wawe. Azosubira mpekanya gati yari yampa. Kari kangiriye akamaro. Yego ndaza kumubwira nta kibazo. Yari yavuze ko aza kuzana we nyene ku mugoroba ngira ashatse akakuzanira nimba gakura hafi. Nuko mumbwirira. Cimbo ntari ko Oya harengera. sha, oya Fara. Bukebuke Fara, bukebuke reka ndaracababana. Ndaracavyimvye bukebuke. Muganga ariko aravyimba. Arakira. Urahejeje Fara, arahejeje. Hama Fide. Kuri ngaha aca mumfasha tumwinjize mu nzu. Kuba rubona mubabaje mu kumukanda ntiyoshobora kwinjiza mu nzu. Reka reka tubigira ubunyene. Kubera urazi ko nari nakubwiye ko nari nasize ntabitunganije neza kugira ngo dudu ntava asanga atari hondi. Sawa. Yego, gaca tumwinjiza ubunyene. Ndaza kumubwira mama kweri ati agatimba kari kagufashije. Urazikana reko yenda. Kagufasha. Ntabwo witaneka.
papa wewe ura none ninde ari muhera ko nzi mama wawe yagiye nasize bitunganye nari ngiye kugira ngo dudu ntabwo usanga atari honze none wowe aya masaha ngaha avyakugendeye gute aricyo tuba twavuganye na mama wa Fara nari ngombye kuza nyinshi nsubira ku kazi nuko byari byihuta mbe nyine ko nahora nkunda kumubona yicaye ngaho araryama yagiye kuruhuka twari duhejeye ku mukanda ndumva rero bitoroshe reka ngende sura ku kazi ndasubira kumuraba rero ku mugoroba ndahaciye namwisha ari kinzanye sawa nta kibazo ko amasaha ageze ngaha rero duca dutaha kugira ngo ugende ufunguye none wasubira mu kazi udafunguye kandi usigaye umaze iminsi udataha reka burya nta gahengwe kanini banga ni nk'ubu nari ninyabije shefu abimenye ndazi iyo mpambaye none mu kazi barafunguriye ku bijyanye no gufungura haduha utuntu dukeyi tudafashe si nka bijya byo muhira turapfa kurya nyine amakuru y'imisi ni mwe warapoteye akazi kenshi abanyamafaranga nuko mwabaye none we n'amakuru ngaho muri kake nta nayo kimenya ariko ntuzi ko sisi yavunikiye muri cakinago c'imbere yiwanje yego sha Damiane yabimbwiye ejo mwijoro avanye na gato yarabimbwiye ndumirwa ngo niwe yabimubariye aha rero nari nzi yuko ku mugoroba mpejeje akazi ndaguhitana tukaja kumusuhuza ubu ho bigenda neza ubu ko ibyo byose ku munsi uraronka yatari make nukuri sinomanuza imana imaze iminsi mpezagira abakiriya ndabaronka yewe jeho n'agataye gahezemwo aho hose Sisilia yarindagwa muri ico kinogo cyo kwiremba yaraje kungurana amahera ashaka kugura ibikoresho by'abana naje ntagira nabo ntushobora kwibaza ngene nababaye kubona ntashobora no kumufasha kuja kwa muganga ariko none akena gutegasha ko numva ngo birakomeye na utoye ariko gakare imyaka ufise w'abantu ntubazi bajya abantu nzi ko afitanye ubugenzi kuva kera Jenny baza abavuga ibyo bishakiye nafise ishari ry'ubugenzi bafitaniye nta kindi atari gushaka gusambuza gusa sinibaza ahantu numva ngo ajeyo kabiri ku munsi ngo nta nice gitinya ngo nakabare ntakijayo ngo yiteramirirayo bakaba bafitaniye ubugenzi akaba atamufasha na dukeye uraza ubukene afise ubu hose nzi nuko agiye kubigenza ko yavunitse natakira vuba watangure kuri kuko yahora je sinzi ngene bigiye kugenda no kure numvuga umumuvugira ni sawa uraga umuba hafi aranabikeneye ariko rero jewe atari uko arabanye nyene je nta bugenzi burebire mugabo ko agwaye shasi noreka kuja kumusuhuza reka mpave ndaguhitana mpejeje akazi tuje kumuraba sha turagenda rihumbye reka naje nje kuraba uko negeranya sawa turasubira yego sha ndaguhitana sawa Misi myinshi we ahubwo warogiye je sinzi usigaye uri biragoye sha by'ubuzima amakuru y'imisi kutagira telefone no kugira agatsinda uzi ngene amaze imisi ndakurondera nkashaka kuzi wanyu bikanka kubera kubura umwanya je kuvaho kagahinda gatakaye n'ubu sindapfa ndose kandi n'abantu barampwiga bakambura warukeneye none nishiri wantu yakugurira kandi woheruka ibintu vya kera sheri wanje bisanye vyahagaze kubera ko yagufuha kwiwe tananiye ingene ashobora kumuyihanganira ca ndabivamo ndagukeneye he nakuronkeye akazi wow ariko imana igira neza urazi ko mvuye guherekeza Fidesi nako ndamubwira ubuzima turimwo ko numva nkeneye akazi nukuri dufise ubuzima bubi ubunye none wumva igitangaza c'Imana kirabonetse hewe nukuri mugabo sinzi uko bikunda kubera umuseriveri bakeneye nuko ku mugoroba kandi nawe ariho ukeneye kuja kwiga umviriza nukuri
iby'ishuri cyangwa ndabyihoza hama nkore ku mugoroba nze ndabika duke duke ndazi yuko mu nyuma imana izohezagirika amaho ku mutaga wewe vrema wenda kwemera vrema nari siro ko udashobora kukagisha ash kandi vrema baduhemba neza na pourboire ukoze neza uraroba none mbwira nze kuza sangabi bon patro kunda kuronka umwanya ku mugoroba wocuza ku mugoroba nyene nkuma 18h gutyo mukaca muvugana ukumviriza none amakuru ya Fides araho urazihe sinigeze nanamwiyumvira jewe Fides kubera urabona kujya ku ntafyinya yo hava akora akazi nawe umurangiye akazi agakora uko yigombe yumva toca kumara amazi uba kanonse yo gakorasha mugabo narabonye ibyo gufyina biriko biramuvamo uko yariyumviriye afapose twarahuye ambarira yuko ari karondera akazi nawe ngo yirihire uzi ni ingene yatwarira ko papa bibazo muri hirahe uzima nyene burahindu ntatari je rero ngira mbandanye nje kumuraba mama kubera yaravunitse kandi mwe ntimuraza kumuraba yaravunitse mama yarabimenye nawe nyine sindamubona ahubwo nanje byarantangaje gutuma mutaraza kumusuhuza ntihatari hewe iyagaja jewe na mama risigaye rigora urabona kujya kuntu umwe wese azinduka mu byiwe duhurira ku mugoroba nyine muhira nta nukuyaga nukuyaga ashireka zorondera akanya dimanche après midi niho nkunda kuronka akanya nze kumuraba none ameze gute amubu n'imitende hariho umutima wa Fides yampaye niwo ndamukandisha nk'ubu mu ijoro ararababara ntaryama ntatora itiro mugabo kanya gati ndakamukanze mu gitondo aca asinzira nk'ubu nari nsize asinziriye sha uramunsuhuriza utipore n'ukuri dimanche ninaronka akanya nivyakunda ndahifuza kuhashika ahubwo rero njya kurondera imfungurwa z'abana ntibasange ntaraheza kubaronderera yego sha kandi mama ndamubwira agakuru keza ndamugusuhuriza ndazi yuko aryoherwa yego sha Mbega fi iraga wasaze none bewe bagiye kuraba amasaha yageze none aya masaha nk'ubu duduyoza umubarira iki nabiravyema anabigize n'ibigirankana nukuri ndagiye ntetse rega aho rero ni sawa ewe ndabona uno munsi wazanye n'indagara kweri ariko izo ash ndavye amasaha hageze ntazoturya kabisa ngira tuzikoresha ku mugoroba n'ubundi yego ahangira nshi ndazigira pa yambwiye ngo nta bugara akeneye ngo akeneye utudagara n'umuceri mama wanje ahubwo nyene ma vya papa natangaye uzi ko duhuriye kwa bafara ngo yaraje kuraba mama Fara ngo yarasimvye ngo ku kazi ngo hari ibintu yaraje kumubwira yona namusipiye ngo tugende gufungura arandahira ngo yarasimvye ngo yari yiyivye ngo urumva ngo ivyo shayiboneka nabi nyene ku kazi mwihoze ngire bajya abagabo biramuryohera wapi yambwiye ngo babaha intica ntikize ngo ntibiryoshe ngo bize muhirane ngo bye biryoshe nariko ataje kangire ni ngo hamwe dudu yoza agasanga sindabihetse yonyica oya nyarutse nanje ngira n'ingoga aha anye nja ku mashini niho hazimbutse ndabikono je nacikisha ko nadukeduke ubu ikintu cyose aramparurira je sinzi ngena sigara ameze umenga ntakinyizeye yampenze ntica ntikize akamparurira Yves, urantanze wewe ndabona muri iyi minsi ntibigiye kukorohera kweri risha ya nukuri je fashe decision sinisubirako souffrance fils ndazi kizohera ariko usanga ariko kubigiza ukuri kari abagenzi basanzwe risha je nkunze ndakunda ariko mpemukiye sinihangana nce ndabitahura abantu barakundanye igihe kingana kujya kose sinibaza yuko ubu gushika umunsi biba vyaraheze muhe chance yindi urabe chance namuhaye irakwiye urazi inshuro namubujije kwicarana n'ujya mu ex wiwe ivyiza by'aba ex ntubizi wewe umu ex hari ico baba baravuganye batari bwaheze baje kubaka ubu sinshobora Arine Mugabo nakubesha we ntibigiye kukorohera muri iyi minsi abimenyereresha harimo umuhamagaye sawa amahoro bose kandi wowe umaze iminsi ucegwa cyane
oya sa ejo ninjiye muga muri ndani muri kumvugana na wa mufoniseri sawa uno munsi turafise reservation ziriya table ziriya uzipange kume kwa samedi passé ngo encore cubarira akadogo muca mukanyisha inzoga nyinshi yego kubera iyo reservation cubarira akadogo k'ivyo namutumye ndabitana naje ego wa mukozi kandi naye namuronse umwe mwantuma sinzi ko musakanya nkamuzana mukavuga ntaco ngo bariyaza Diya ewe yemwe aha sindonka no amazi bemwe abana bagiye he kuvunika ukuguruka yemwe umenga nari gupfuma kubako mpaguma nigendera ewe ntuzewe Odi karibu umuntu wa kera wari wampevye gore n'ukuri mahoro mbabarire no kuriya nago kari amahoro koresha egosha n'ukuri namahoro naje nabimenye byo mwijorosha gatebe wewe nje abana sinzi yo bagiye orahamenye tora gatebe aho munzu sha urakomeye ego ndakomeye nukumbona gasha raba shaho bagasitse hano raba impande y'intu yo mwana raba ndakabonye ego rabasha kore mwana mama reka aha hewe narahatswe imana yarakinze nyene nukuraho imana itanyongeye iminsi yo kuba goreti niwe yambonye bikiri bishasha ntiyakubwiye nyaje kijya kinoko naravuze ko kizombara abantu kare ahasha imana yaranyongeye iminsi ariko mbona watoye imitende nakize biriko biraza mugabo haracanja ariko kuvyimbukurana ko ntavyimbutse ariko nawe muri iki gihe uragize ibigerageza umwanya wose haba habaye ikintu kitameze neza reka wa muntu reka none hera wari umaze kabiri n'indabiro uravunitse we mukama wanje aho mworo yanikiye ntibwuma aha hari abamaze imisi bambwira ngo ninje mu bapfumu ngo kuraba ko tawandotse nta bapfumu nzoguma ku mana yanje ndazi ko izonkitsa bikagenda neza nta bapfumu noja yewe yewe wayo uraga umusenga gusa uturi twari kurasiga ndasiga gati ariko gasisiro urazi ko arananiranye ukabona utoye imitende gusa uzoca ugenda uyandikishe muri ryashira hamwe uyandikishe urabe ko boguha n'akadeni n'agatoya nukuri ibyo akubwiye nibyo sha mwishira hamwe barafashanya cyane gose uzobigerageza reka ivyo nivyo ariko nzokubwira unyereke ingene nokwinjira naje naravyiyumviriye no kuri ndabona ko bikenewe ariko rero ntibibaza ngo nzokoroherwa urabona ko naje ntegerezwa kuba hari uduhera afise byose n'umukama sha gusenga gusa sisiri caje murakoze gore kumunzanira murakoze no kuri imana bampera umugisha mugabo gore ntuzusubire kumpeba wewe ni hafi ibyo waje byarahaye urabizi oya shana Ntaco ndagufashije. oya nawe ndazi ko bikugoye teka ntabwo nuko ama nikwirikiza nyene karita nkaraba kama yahezagiye ntacyo umuntu atari ariko wakize rero n'imitende Ivo shaka baguha akavinyu oya novanga zonyica umunsi shaka gutakare amanduhurira umutwe sinifuza kuzondanga inzoga nyinshi muri iyi minsi muri iyi minsi kirazira kuyigumana wenyene mo frere yatari natabe kubimenyera n'uyu yitwa Francine ni sawa murakomeye turaho turashima Imana. Aline yarambari ko mukeneye akazi ko muri restaurant
mugabo je nkeneye umukozi akora kuri bar akora le soir umva nawe ukeneye ko kumara sinzi ko urumva hari intero naco yari yambariye mugabo nari nifuza ko kumutaga kugira nige soir wari usanzwe wiga kera nariga ariko ubu siniga hari ibibazo nagize mu buzima bimpamagarika nico gituma ndiko ndahiga akazi kugira nsubire ku shuri none katahora ntakwari bwako oya sinari bwakore mugabo ndazi ntacopfa mumpaye akazi n'ukuri nzogakora neza hagiye umuntu afise ico arondera ariga akamenya ndizeye yuko mumpaye akazi ntizoragureta nzogakora neza sawa reka niyumvire nzoguhinyisha nzotuma Aline aca guhinyisha sawa murakoze sawa 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 sawa